kw'isi Uburundi co kimwe na Sudani biri ku gasongero k'ibihugu bimaze kuvugwamwo kudeta nyinshi cyane. Sudani yo ni ya mbere imaze kuvugwamwo kudeta zishika ku 17, izabaye biboneka ni 6 mu gihe Burundi buza ku mwanya wa kabiri mu bihugu byavuzwemwo kudeta nyinshi cyane, zishobora kuba zishika 11 ariko hakaba 5, zine muri zo zigakunda imwe gapfuba. Uku guhirika ubutegezi kwagiye kugira ingaruka mbi nyinshi cyane ku gihugu, harimo no kuzingamika igihugu mu vy'ubutunzi. Mu myaka hafi 60 iheze Uburundi bwabayemwo kudeta 5 zose zikozwe n'abasirikare bakuru, ubwo kandi zikakogwa haheze buri imyaka 10, ariko hakaba izindi zagiye zivugwa cyane zishobora kuba zigera kuri 6 nkuru zabaye zikabiri izo 5. Makino kiganiro tugire dusembere mu myaka yo guhera mu 1966 ubwo kudeta ya mbere yaba ikorewe umwami Charles Ndizeye wa gatanu. Turaza no kumenya ibintu bidasanzwe byagiye biba muri izo kudeta, ndetse tunagaruke ku nkuru idasanzwe ya Michel Micombero ugihe indege hagwa ku mutsinda mu Rwanda, ariko Imana igakinga akaboko habura gato ngo indege yikubite hasi. Ico gihe umudereva mutwara yari yataye umutwe yagize ubwoba cyane, biza kurangira Michel Micombero yifatiye voha arayitwara ayurukiza ku kibuga mpuzamahanga ca Kigali mu Rwanda. Ariko icari kibabaje nuko Burundi n'u Rwanda bitari vyumvikana habe na gatoya. Mwakino kiganiro baza kumenya icari cabiteye, ndetse unamenye byinshi cyane bitangaje byagiye biba mu Burundi kuva ubwo itembagazwa ry'ubutegetsi rya mbere ryaba. Wewe gusa ntego gutwingira ico nkwibwirira kubijanye na kudeta zagiye ziba mu Burundi. Ico sabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo ntihagire ikindi kiganiro kizoza kiragucika. Prosper niko nitwa, ndanaguha ikaze dutemberane mu myaka y'1966 ubwo kudeta ya mbere yaba ikorewe umwami Charles Ndizeye wa gatanu. Mbega byagenze gute? Ndaguha ikaze. Ariko imbere yuko tubandanya kino kiganiro banza ureke gato wumva ibi navyo. Nimba uri umwe mu mamiliyoni atigira canke yifuza gutigira akoresheje 1xbet, menya ko hari code promo yitwa menya 11 mu ndome nkuru itanga bonus ya 200%. Muti gute? Ugikoresha iyi code promo ya menya 11 kuri depo ya mbere baca baguha 200% ya bonus. Ehe ingene bigenda, uraterjaja application ya 1xbet, ucufyonda hajya handitse ngo registration, ucugira kandi handitse by phone, gisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi kiba gisigaye gikomeye cyo wandika ya code promo menya 11 mu ndome nkuru kugira ngo hitoronka bonus ya 200%. Hama uce wemera iryo tegeko, hama ucugira register. Ushaka andi makuru kuri ivyo twandikire kuri WhatsApp nimero 72 Itembagazwa ry'ubutegetsi rya mbere ryabaye mu Burundi ryakozwe na Kapiteni Michel Micombero atembagaje ubutegetsi bw'umwami Charles Ndizeye wa gatanu hari tariki 28 Munyonyo mu mwaka w'1966. Kapiteni Michel Micombero akaba ari nawe yamenyesheje ko Uburundi bwinjiye mu ntwaro ya Republika. Ivyo vyabaye mu gihe umwami Karoli Ndizeye yari mu rugendo muri Republika ihanira intwaro rusange ya Kongo. Agiri ku mwami wa gatanu Charles Ndizeye yagwanyije bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe cyane abari bashigikiye ingoma ya cami ndetse n'abifuza demokrasi. Michel Micombero beshi bafata nka colonel yatembagaje ubutegetsi afise ipete rya captain, ahita yiduza amapete asimba ipete rya komanda ndetse n'irya colonel asimba irya general de brigade, ubwo kandi anasimba ipete rya major, aho bwahita yifatira ipete rya lieutenant general. Ico gihe mu karere k'ibiyaga binini iryo pete ryari rifiswe na lieutenant general Joseph Desire Mobutu Sese Seko wa Zabanga, yari president wa Zaire. Ubu akaba ari Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuva kuri capitaine akaja kuri lieutenant general byahise vyemezwa n'inama nkuru ya CNL, Conseil National de Revolutiont. Bikavugwa ko yarigizwe n'abamufashije gukora kudeta. Yahise adoza abasirikare benshi, mu bo yadugije harimo Jean Baptiste Bagaza, akamugira lieutenant colonel budakeye na kabiri, amugira colonel ndetse anadoza Major Thomas Ndabemeye amugira general major. Uyu we yahise atangura kwiga uburyo nawe yo mutembagaza ku butegetsi. Igihe kimwe rero hari kuwa gatandatu itariki 26 mu mwaka w'1974. Uwo munsi nibwo Michel Micombero yaravuye muri Uganda afashe indege atashe mu Burundi. Ico gihe indege ya Micombero yategerezwa guca mu kirere cy'u Rwanda imbere yuko igera mu Burundi. Ico gihe hari haheze amezi ndwi Juvenal Habyarimana atembagaje ubutegetsi bwa President Gregoire Kayibanda. Ico gihe unabyumve ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi utari wifashe neza na buhoro buhoro. Ubwo rero indege ya Michel Micombero yari imaze kwinjira mu kirere cy'u Rwanda. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yarungitse inyandiko mu biro bikuru bishinzwe Afrika ivuga ko iyo ndege yagize ibibazo bikomeye cyane
cyane muri tekinike. Iyo nyandiko ivuga ko byabaye ibintu bikomeye cyane ku buryo habuze gato ngo ikora isanganya. Ikinyamakuru The New York Times canditse ko indege yabuze guhanahana amakuru nabo hasi, ndetse ngo n'amavuta itwara yari make cyane. Ambasade ya Amerika i Bujumbura ivuga ko umupilote yaratwaye iyo ndege yataye umutwe akagira ubwoba bwinshi cyane, bikaba ngombwa ko Micombero ayimwaka akayitwarira. Ico gihe yari amaze imyaka 8 ayobora Burundi. Ico gihe kandi yari afise impamyabumenyi yo gutwara indege nto. Yarayigwanyije agwa ku kibuga mpuzamahanga ca Kigali mu Rwanda, ariko yabanje gusaba ubufasha mu Rwanda, baca bamurungikira akajugujugu iza ikurikiye indege yarimwo kugira ngo igize ikibazo ihite mutabara byihuse. Akigera mu Rwanda ahise afata iyindi ndege imushikana i Bujumbura. Agishika i Bujumbura acashimira u Rwanda rwamufashije. Ivyo vyatumye umubano w'ivyo bihugu byose wongera gukomera uba myiza cyane. Ico gihe rero Micombero yaciye aba inshuti ikomeye cyane ya Habyarimana. Inyuma y'imyaka 2 ivyo bibaye, hari tariki imwe ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1976 nibwo Colonel Jean Baptiste Bagaza yatembagaza ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero. Mwijoro ryo kuwa mbere Munyonyo mu mwaka w'1976 mu gisirikare habaye kutumvikana, bafata ibibanza bikomeye atawe bakomerekeje, bafata ikibuga c'indege ca Bujumbura, bafata ni radio y'igihugu. Ico gihe bayita ijwi rya revolutiont. Ico gihe kandi President Michel Micombero yicura ko hari imigwi y'abasirikare itegura kumutembagaza. Abo yakeka wari umugwi urongowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare byitwa General Major Thomas Ndabemeye, ariko ngo Major Thomas Ndabemeye yari yagishije inama Jean Baptiste Bagaza y'ukuntu botembagaza ubutegetsi bwa Micombero. Bagaza kivyumva ahubwo yahise apanga n'abagenzi biwe uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Lieutenant General Michel Micombero. Babigize bihuse bagatanga General Ndabemeye. Mu gitondo rero umukuru w'ikambi yacunga ikimba c'umukuru w'igihugu yitwa Colonel Silver Nzohabonayo nibwo rero yinjira mu kirimba kwa President Michel Micombero, amubwira ko bayejeje kumubogoza kandi ngo bamumutumye agenda mujanye. Michel Micombero ntiyigeze agorana, asaba ko atamaraso yomeneka kubera we, abuza abamucungera kurasana n'abari baje kumutora. Michel Micombero bace bamujana kumufungira Ingozi. Mu mwaka w'1977 baramufunguye bamuha n'uruhusha rwo gusohoka igihugu. Ico gihe rero Bagaza afata ubutegetsi yaranafise imyaka 30. Ico gihe impunzi nyinshi zari zahunze ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 zaratashe. Bagaza yarateje imbere igihugu bikomeye cyane, yubaka inganda nyinshi cyane n'ibindi byinshi cyane ku buryo Burundi butera imbere ku buryo buboneka cyane. Ariko ngo ikosa yakoze no kutumvikana na Kiliziya Gatolika akayibuza gukora yisanzuye. Mu ntwaro yiwe Bagaza yaririnze kuduza amapete y'abasirikare ndetse anakuraho ipete rya generale. Inyuma y'imyaka 10 rero ayoboye mu Burundi habaye yindi coup d'etat ya gatatu ikogwa n'umusirikare Major Pierre Buyoya. Itariki zitatu ukwezi kw'icenda mu mwaka w'1987 Buyoya yahengereye ubwo President Colonel Bagaza yari muri Canada, ahita atangaza ko yafashe ubutegetsi. Kuba yarazwi nk'inararibonye mu gisirikare bavyakiriye uko, yahise ategeka Colonel Bagaza guhera iyo yagiye ko atemerewe kongera guhonyora ku butaka bw'u Burundi, persona non grata. Mu myaka 6 ubwo butegetsi bwa Buyoya bwamaze bwibukekwa ku bintu byahinduye isura y'igihugu, harimwo n'ubwicanye bwa Ntega Marangara. Yagiye kuva ku butegetsi mu mwaka w'1993 atsinzwe mu matora ya mbere ashingiye ku migambwe myinshi. Ico gihe President Melchior Ndadaye wo mu mugambwe Frodebu niwe yatahukanye intsinzi y'amajwi 65%, nayo Pierre Buyoya yitoje ku izina ry'umugambwe Iprona aronka amajwi yababa 33%. President Pierre Buyoya yasubiriye kugaruka ku butegetsi mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'1996, asubiriye kandi gutembagaza ubutegetsi bwa President Mfatakibanza Sylvestre Ntibantunganya. Uyu nawe akaba yari yasubiriye Cyprien Hajyamira yaheruka guhitanwa n'isanganya ry'indege i Kigali mu Rwanda ari kumwe na General Juvenal Habyarimana. Igandagurwa rya President Ndadaye ryatumye igihugu cinjira mu ntambara yari ifise isura y'amoko. Byabaye ngombwa ko President Pierre Buyoya aganira n'abariko baragwanya leta. Mu biganiro byamaze imyaka 2 kuva mu mwaka w'1998 gushika bashike ku masezerano y'amahoro yatewe igikomo mu kwezi k'8 mu mwaka w'2000. Kuva ico gihe President Buyoya yaciye yemezwa kurongora igice ca mbere c'intwaro mfatakibanza cadekekanywa n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Nyuma aza kuva ku butegetsi abishije President Domitien Ndayizeye. Iyindi coup d'etat ya gatanu yakozwe na General Major Godefroid Niyombare yabaye mu mwaka w'2015 ariko irapfuba. Iyo coup d'etat yakozwe n'umusirikare mukuru General Major Godefroid Niyombare ariko biza kwanka. Coup d'etat zose zakozwe mu Burundi uko ari zitanu zose zakozwe
zakozwe n'abasirikare bakuru, zine muri zo zarakunze, imwe irapfuba. Ngayo rero amateka yaranze kudeta zabaye mu Burundi, no kuvuga inyuma yo kwikogera ku Burundi, no kuvuga guhera mu mwaka w'1966. Wewe gusa ico usabwa no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Yari Prosper nk'ibisanzwe. Ciao ciao. Les tirs ont été entendus. Puis la présidence du Burundi a déclaré que le coup d'État avait échoué.